nziza nziza Alô? Yatwiriye ko gusa kagiye guhura n'umuntu akomeye cyane. Servere. Yombe. Ashimwe imodoka yaraje kwe no kwamufasha. Ba bose ko nafa mu France. Kwagira amazina na telefone. Ndeko navuga ni Ikiwa tukiye kwa kandi kabare we yaza katana ko yaraje. Mani yumvira ko bari bose. Ah bose. Kireza ko baba. Achaba kwaje. None datu zote pa. Inga maza murindire. Nini. Atafoto ntacha abaye. Nimukate DICO bashaka Kata keke ture Kata keke ture Kata keke tungo muri ko mukate nimuvuge mutwenge mwirekana gasabukanga n'ingabo bikose Musige Oya uravyebera ibigenze gute kamwe ngaha kamwe musige emera DICO barabigusiga kungu turaguposta ko waje cyane Engera jugumira Hanunya cyane cyangwa cyane badiko nuyu barabira gushoboka Turakorotse Uzati wari yogereza ashobora kuba ari wonyine ayo uyo ninasho gituma yamaramaye DICO oya si yamaramaye kandi atabati baratekereza Ai dikara kuno abantu bane timene none yego brave Agane ndabafoto bagafoto bishobotse ko babana. Ega mu mutware sara.
bari katibere hariya nasaba kabizoje nasaba yasabye kutago kategeko akanje kanjaba nani kategeko agafotoreye muta atari karaje ya ati kuri fresh note uzobishira kugenda ikinyamakuru cyo yindi na hanze gazizi safi ndemeye yuko ndi kumufana za programa zose araheba ibe nziza kunshuro ya mbere aramwerekanye ngo bahise bitura hasi abataragiza tora abantu basira muri charge musubire iyo romantike weno taratamba aha konoje sirikwi oya gusa ni kajana karajaye na ntuze na anniversaire imaragoye kare yo rikiza sha gusa ntusomba sheri wanje ariko twakomera Imana amashi kuko ariyo yatumye ariko tugakomera amashi cyane na dosani ko yatwemereye akaza ariko turashaka gasurire n'ukuri afuma gerageza Desane ndakwibutsa akantu Desane mu telefone yanjye deja bari enregistré muri Gmail bararengabo yaza ko 90% nabungutse biciye muri izo mbombo rero na Mimi biciye muri izo mbombo yarinjiye mu muryango witwa Blessed Friend Family Jenny na shizemwe abo twamenyaniye mu mbombo hama rero nza mbona uri mu bantu nabona bamuvuga ko amakuru adasanzwe bamupromoting ariko sinanzi no wari mu nyuma cyarambwira ko ari wewe urazi ko mu masurprise menshi cyangwa se ahantu henshi atandukanye cyamaze kuhahurira abona kuri umuntu utivuruga rero Imana iguhezagire cyane anniversaire vraiment jewe sindayineglige wanashaka na jewe kuyanje cyangwa kuya mariage cyangwa kuya abana banje cyangwa kuya madame sinigera siba na rimwe kuko bujya kubaho n'amahirwe adasanzwe kuvyuka mu gatondo c'est une chance arabaryama ntibavyuka kuyirirwa ukagera kuri ino saha n'ubuntu bw'Imana kuko n'ubu hari abamaze kugera rero Imana ishimwe kuba DICO kuvuvutse gushikana none kuba Imana yarakutuzigamiye amashimwe shikiyo Mana rero DICO aravuga ngo anniversaire n'ibintu byo gufyinata ngo ntibo vyitabira iki je namaze kubona abagenzi banje b'abajene bitavye Imana umunsi umwe ari umugenzi wanje yari umugwaneza cyane amarita Imana ari yakumpanda harabasavye ngo bamuvugira amazina yapfuye ndavuga ati vraiment nabo kumwene abo bantu bari bamukunda ariko amatara yabo bariko exprima we watabibona twe ko turibona tusigaye ariko wewe ntavyo yarabona kuko yaragiye rero vraiment uno munsi nagenda kubwira ati aha twese dukoraniye ngaha twakoranijwe n'umuntu sanzwe uzi kwagukunda nawe umukunda Mimi Mireille
Jenda namutazira akazina kitwa Bright Light, abandi mbona bamwita Gikundiro, mu mafilme hari abamwita Karire. Rero hariho uwo yatumye ubwa mbere nagomba ndamusabe ahaguruke kugira ngo adusomere ubutumwa yarungitse. Kirezi, are you ready? Can you stand up then? Basomera ubutumwa reka tubanze tumuhe gift. Ariko iyo akurikiza protocole ndiko ndagira vyari kuba vyiza cyane. Bazi dusomere first of all hama ndakubwira uko ngene tubitondeka ariko sukuku ya ariko naco ni bon zamba ariko butangura. Sorry reka tubanze tugire uko nyene avyumva ariko twenga Kirezi umenga rega warakaye. Surire yitwa Kirezi. Nanje byabananiye. Ufite n'ibintu vyiza ariko umengo wagurutse wajinyitse ari concern. Aguruke cyangwa umusanga. Akira ino gift. Shike kutima. Naba bantu ubona nga simimimi hey barafatanije. Rero ukaguruke wakire gift icenda basomera. Ndahaswe kutwoye. Urabona none. Motorane. Ifite mu maso. Yego robe n'ukuri. Mugafate neza hengaka karo. Okay, gumaho rero gumaho. Isomere. Nabakiye amajambo umunwa ni jewe ariko ijambo ihagaze ubutumwa buratangura ngo my brother uri kiremwa ciza c'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ineza wangiriye niyo ugenda ugirira abandi ukayikorana urukundo utiteze gushimirwa. Niyo yanteye kugutegurira iyi surprise yo kukubwira ko uri umuntu mwiza ukenewe muri societe cane mu gisata ca industry ya cinema. Udufasha vyinshi mu kudupromotinga, wabikoreye bakuru banje kandi na batoya banje muri uwo mwuga. Rero courage, ubikora mu buryo budasanzwe. Biracitse. Ubikora mu buryo budasanzwe. Courage mu mutima wanje no mu mitima ya bose baraha bamfashije gutegura iki gikorwa cyo kukunezereza n'abandi bataraha. Ni ikintu kinini mu mitima yacu. Rero ni byiza gushimira umuntu akiriho. Ndabigushimiye ubwitange bwawe, turabizirikana. Uri umuntu w'abantu, uzi kubana neza n'abandi. Ivyo birangwa n'urukundo udukunda n'ubuhizi ugira. Mvuze ko uri umuhizi mu mwuga wawe sinoba mbeshe. Imana iguhezagire. Ni your sister Mimi agukunda cane. Yego mama si menshi kuri iryo jambo ni giza cyane gose. Mukaba ari ubwo hama natwe twongeye kugukeza. Tuce tubwira ko Arona gaketa bose bakwandikiye ntabwo ari Mimi wenyene, bose barimwe habo bose. Wanditse. Ahirangi cyane. Mwasi.
najya handi munanditse Yeah. Oya matiti ya Fridore kwa tukunda kubyentertaining. Washitse wamubonye nanjye ntangura kwiyumvira ati mbega Shadosane yarahindutse ko je ntaramubona burya je babimbaza nanakurindiriye hariya kumbe wucurankwepa uca mu yindi nzira hariya hariya mama canke na boss wa Louis turagushaka kakajambo gato yabanza ubu waguma mbaza cyane rwose reka twumve ikiri kuba tugire Kristo je naborewe sana kamara bisanzwe bijya bino bintu biradukuza cyane kandi biradutuma tugira umutima wagutse naho nyene dusana yari yavyiyamirije mugabo negati ko wibaza yuko ushobora kugira ibintu nka bijya byose ugumutugirira kagenda uko gute ibyo kunda icambere je nabaza gukengurukira abantu mwese muri ngaha na cyane wazanye kino ciyumviro yitwa ngo iki light senje uvuga icongereza ego hama nanje nabanyiyumviriye ko vraiment kugira ngo malgré tout ushobore kujamwo muri no muryango ni ikintu jewe mvuga nti abantu bafise uwo mwitwarariko buriya n'abantu vraiment bo gushimira kuko sinzi mwebwe abantu muhora muyaga sinzi mwe ko muherutse kubona abantu bagira ama emotion bakarira urazi tu abantu batarira nkati kurazi tu batarize afise umutima wagumye warakomantaye oya ntamugabarira kame karagaciyemo ni daro cadre général au fait aka kantu ko kubona umuntu arize ko kubona umuntu yumvira ku wundi ko kubona umuntu mwari kumukwa amazi ati washitse amahoro waryamye nakantu kariko karatuvamwo twitwaje ngo turi busy n'ibindi bintu mugani ko kari kagize umuntu je ufite yo twekwe umuntu akamaza ngo washitse je natangara nkavuga nyabatana iyo yembonye umuntu ashoye kwiyumvira kuorganiza ibintu nk'ibi vraiment bari umuntu afise ikintu bita umuntu cyo gituma n'abashobora kuvyitabira je niro turuvyeregeje mbanje ngo mbe bigeze hari geje mura nibuka n'ibi kubera mba ntasomye kavyaheze kanza kubaza ngo mbengo tuzeza gutanga rya ibintu vyaraheze kera ngo Imana ishimwe ko navyibutse nkongera nkaronka nakanya nkavyitaba hanyuma irindi jambo ni ryo nariko ndabashimira mwebwe ni ryo gukeza ari umupfukanyi wacu aramukanye isabukuru y'imyaka ngahe 22 okwiruka ntubeshe DICO nukuri turakwifurije kuramba cyane kuronka amagara meza n'amafaranga je ndiko ndavuga amafaranga ngenda ndayavuze uronke amafaranga abagenzi bo burabifitiye saba kuronka amafaranga utugurire nyene ibintu tuza turarya n'ibindi byinshi hanyuma uriya mutima ufise ari utuma bano bademu na bano batipe bose bakwiyumvirako ne urapostinga abahungu okay nare ku bademu kame ba nasi bo benshi atukanitwe turi benshi twebwe bademu vraiment nabo batipe donc twebwe tuzi ukuntu utugira neza tuzi ukuntu witwararika uwundi muntu tukwifurije kumererwa neza tubandanye tugubwa neza turi impande yawe vraiment tuba twumva tumeze neza donc abantu dufise umutima ukomantaye bituma twiyumvira ko natwe tuza turasuka ko amazi hanyuma umutima ukoro hanyuma
Akoze cyane Imana ibahezage. Bombo je ni wamaye. Yo reka kumbwira yo aka reka ndaguturesha neza dusa neza. Acha niangalie kwanza. Tunitwe twa fresh to. Dole. Amashimesi kuri mama wa Louise, bose wa Louise. Mumbabarire ari undi muntu nagomba imbere yo kuvuga nyakubaha burya umusino wawe ariko wumvise amateka yawe biraryoshe cyane ya hariya Queen hariya je nayigeze kuza kumusuza mu bitaro bidakona yuko anavyuka ndamwiyegamika kuku yemwe ndiyumvira ati none Queen ko twara tujana mu birori byinshi urazi ko twamadu tujana henshi kandi gukora ku mitima y'abantu aho ati mana mbega uzomuma subire kumubona ariko aratambuka rero burya ari mu bantu mushobora kuba mwari kumwe ari akagoma mbaza none yagushikiriye ati nkeraguza hose ndakubura agasura kambaza none we nuramubona njane uko umugabo yinjiye ari arandamutsa ariko yarafise amatama manini ncanangura kwimvira mbega none ko ari wona wa telefone uwo mugabo ari yaje yindane ncanamubwira ati hari umuntu tugire surprise wa mugabo waciye mu note umwe sinasura kumubona bwa mbasha yo ari dosane yagiye canke rero Queen gira gishiko warufise cyo kumenya ko yashikiriye gira icyo mubwiye mu munota umwe hama Queen ajeje hashobora kuba ariho office ikiri ku mutima avuga ati sinogenda ntakivutse ndasavye ntagire uza kuyaza ngo nahaye ngo abonzi oya ashaka kucuvuga ati vraiment nanje sinogenda ntavuze hama kuko ari umwanya wiwe ni wacavuga mu mwanya wiramvuye kaze cyane Queen kandi waguruke tugire Kristo Jesi nenze ko ndongo ico mvuga hano ahantu ko amaye ijambo reka mvuge tucambere ndishimye uyu munsi ko twashoboye gushitsa ikintu twari dufitiye ubwoba katazokumva neca yacumbise ndiko ndabwira Fridolin ati bino bintu turagowe Fridolin akavuga ati nta kibazo nta nakimwe biragenda neza rero ikintu ca mbere kwanza ni munshimire kubera ivyo mwantumye nabikoze munkomera amashi narantumye yawe mashugwe nayanje muyaha bashugwe urumva rero naraje ngaha biroroha ntibangoye baranyemereye kuko naje mu bugwa neza bukomeye baranyakira baranyemerera ivyo mwari mwantumye hama ikindi kintu ashaka ndagushimire Mimi yavuze vyinshi kuri wewe ariko ahanini nta hamwe yihenze nandi uko ndakubona sinzi ko nabandi bakubona muri rusange nibaza ko ari kumwe uri umuntu mwiza cyane umuntu witaho abantu uri umuntu ufite urukundo umuntu wereka abantu ubugwaneza bwawe nta muntu numwe yo kumva ko yo kuja kure kuko uri umuntu mwiza pe ndabivuga ko ndabibona ndabizi impanuro zawe nta kintu na kimwe utinya kubwira umuntu wabonye ikintu kibi rero jeje ndabigukundira cyane aho ni kuri jewe nibaza ko nabandi bakubona ko ico citegerezo ciza rero nta majambo menshi yo kuvuga ndavuze happy birthday to you kandi uyu munsi turakwifurije isabukuru nziza ko nawe bikora kandi zona gusubira wadufitse nk'ubwoba bwavyaheze rero turabashimiye mwese mwashoboye kuza hamwe Mimi kandi turamushimiye yashoboye kuza ico ciyumviro naho turamushimiye cyane ahari avyumve ariko barankamera aza kuvyumva turagushimiye Mimi turamushimiye nivyo turamushimiye ko yadutumye kandi adushimiye twaramugamburukiye nta bindi rero mfite byo kuvuga nivyo murakoze tubariki sa nakajwini keza bro ya haramaze kuvuga igitsina koga gusa turashaka kumviriza n'igitsina hungu uyu muntu n'umadmin ngira mwaramubona sinzi ko mwamwisema mu matelefone yanyu je yanditse photographe cameraman Fridolin Batiro ibintu byose biriko ya independent n'ibintu kandi nawe nyene ari mu baguma ba telefone ndiko ndanava nibubanza ngo rabe asango ngo numubwira ivyo ari vyo we mubwira ivyo ari vyo rero tugire Kristo kandi hanyuma ndashimiye Imana yabikunze ko uyu munsi uba nubwo byateguye mu mwanya mutoya
ariko uyu munsi bikaba byakunze. Reka ntangure mvuga ati ndabashimire mwebwe mwashoboye kumva kino cyumviro, ariko bwa mbere reka dushimire uwa mbere yazanye iki cyumviro cyo kwiyumvira yuko twogira akantu dukoreye umuvukanyi wacu DICO kubw'ibikorwa byiza canke ubugwaneza bwiwe, novuga ibikorwa by'intashikirwa akora muri societe canke mu gisata asanzwe aherereyemo. Rero ndabashimiye cyane mwebwe mwashoboye kwakirana ugweze kino cyumviro, kandi mugatako mukagira umwete wo kugikunda mbere kurusha sinzi ko no bisigura. Ndashimira kandi nawe bitakunze kuba muri kino kibanza, hari abavyifuza kuba hano ariko kubw'ibikorwa ibi na biriya utashoboye gukunda yuko baboneka muri kino kibanza. Nabo turabashimiye aho bari hose, Imana ibahezagire. Hanyuma kandi reka dukeze uyu muvukanyi wacu tukibitangura, bamwe bari bafise ubwoba ngo ntazobikunda ngo azohava sinzi, ariko ndavuga nti abantu bose bahora babikorerwa nta numwe wabyiteguriye kandi nta muntu numwe wabishaka. Rero ni ibintu bibagiturumbuka, ariko bitaba ngo kubera umutima mubi, ahubwo n'umutima w'urukundo no kubona yuko umuntu azirikanye ibikorwa ukora byiza canke nyene ukuntu ukora ku mitima yabo mufitanye ubwo bucuti canke mubanye aho hantu ubusanzwe uherereye. Rero turagukeje cyane, tukwifurije kuramba, tukwifurije kugira ibihe byiza, tukwifurije gushika kure, bijya wipfuriza abandi canke hajya ahantu kure usabira abandi ko boshika, wanashaka wama wabikoze. Novuga mu mwuga usanzwe urimo wo gupromotinga canke gukuza impano z'abana bariya, ni benshi bamaze kuva ahantu tutari tubazi tukabamenya bagashika n'ahandi hantu kure, wanashaka mbere ugasanga wora cyari hahandi nyene. Rero turakwifurije nawe kuzoshika ahantu kure cyane, ahubwo kuburyo n'abandi bazokubona ko icitegererezo bakavuga ati nukuri ndashaka kuba nka naka, ati iyo hataba naka nanje hano ngize simba narahageze. Rero Imana iguhezagire cyane, twishimye kuba hano kandi twanezerewe ibikorwa byawe, ariko kandi nawe wumve yuko nubwo twabikoze utabishaka wewe, ariko wumve yuko tukuzirikanye kandi wumve ko ari ikintu ciza, ahubwo bigutera umwete wo gukorana ingufu kurusha uko wigeze kubikora canke gukunda ivyo ukora kurusha uko wigeze kubikora. Rero no haba mvuga byinshi, ariko reka ndabashimire mwese mwemeye kuza hano mugaheba ibyo mwariko murakora, ariko mukagira uwo mutima w'urukundo wo kuba muri kino kibanza. Umwami Yesu nabahezagire. Mungu akubariki sana. Neje numva mwese muri ko muvuga byiza cyane. Rero kuvuga bihava binanira nukuri kose ata intro bico bina bo oya gusa mfite muri kamere kanje iyo nezerewe cyane, ntabwo nkunze kwiyerekana nk'unezerewe. Iyo nezerewe cyane nta nubwo rero akeshi ndonka ibintu mvuga. Bakeya mu bantu banyegereye barabizi amajambo akeshije akamara, ahubwo nari uko nezerewe gose, kandi nta nubwo ntwenga gose, ari uko muri cagihe nyene menga ari ikintu cy'umunezero gose. Niyo mpamvu natangiye nasa n'uvuga yuko bino bintu bitanezereye, muga nkumva oya hari hagati na hagati, umenga sinezerewe, wamenga sinshavuye, muga ni kwa kuntu nabaye nk'ugwe igihumura kabisa, nabaye nk'ugwe igihumura, kuko ntabwo mu buzima bwanje nigeze niyumvira yuko urumva gukorerwa surprise nk'uko ucumenga je nabigizemo uruhara, ndiko nda celebrating ibintu bya birthday, kandi ari ibintu ni nk'ibintu nasa n'uwagize nk'indahiro mu buzima mu ego niko bimaze. Mugabo numva singi for as post gusureke kuziposta wazikoze kugira abandi basi bazironkeje nakibazo sinumva hono hera naho no tangurira naho nza guhereza, mugabo numva igikuru nimave mwumva mvuze ngo ndavyanka nguci muce mwibaza ko ntanezererewe akigoro muba mwakoze ukegerana nk'uko ugakorana ku bwanje. Ni surprise kuko sinigeze ndavyumvira. Ufite nibuka aheze nk'imisinga yaroseze hari ryari ahubwo samedi niho nirigwanye ubwoba, nirigwa ninyegeje abantu
ndibuka wemenga warampamagaye ngo nzungurire inkoko abantu beriko bamede bakama urumva hoho naguma ndwana bati umuntu wese aza ku ati umuntu niho navuga ati urumva niho nibaza ati umuntu aza kundondera no munsi niho nshobora kugwa mu ma surprise kubera ko kwakuntu basije mva ati bino bintu atukasivye wanje n'abantu banyegere nababwiye ko si too much kugwa mu bino bintu haize nk'amasaha 48 navuze ati ndarusimvye awe warabivuga mu oya hazo kwezi Jino nene naserebuye tunavuga ati biraheze kubera nimba ari umunsi nimba numva nire unjena nujya mba numva byohera iyo twari gahera nkaja mu bindi bintu urumva n'umuntu yangire nawe n'umuntu yampostinze ubwa mbere ntabishaka nyene nabimwe nabo umuntu yagize mbona itangiye kubyara nineza nyinshi mbona irimwe ibintu by'ineza nyinshi niyo mpamvu navuze ngo sinuhagarukana kuko menga sinezerewe mbo bingora kwakira ndimo byangoye kwakira sinzi ko nova ngo nuko ngo ntabikuriyemwe cyane mbwa byarashoboka ko nabikora ahubwo niko kuntu setting akanova ati bene bintu mbona menga si ibintu byanje ngabo finally murabikoze kabe muranshinze munshinze byinshi banshinze ko numva amajambo amperanye numva no tangura gushimira reka mbaze nshimire mwe muri hano mwahageze nkuko navuze uravye nka manager yirere ndazi bashobora kuba bagukaye mu bintu byinshi wari urimo umuntu wese ari hano benshi gose bwa muri gora ku bwanje ofite vya bintu je menga sina hagaciro mwe mu bihana agaciro gakomeye gose oya nsanze nta mpamvu hari yo kubikunda kuko sinzi umuntu yakivuze neza turumva harona boss ni hari gihe batabana bishaka mugabo kwa kwitaba umuntu uvuga ati ngiye kwivuganira n'aba boss tudiringe wiyicariye ukabana abantu bakuzungurutse oya simuza nk'umutura boss mugabo nari namaze kurema umugabo ninga yaje yazinza agashati yorutse imodoka hayi namubona uburyo aza kuza bivanye n'uburyo umva meme mama ati hari umuntu oya gusama harakano ara yazinza agashati yayo nakano mugabo wenja kubona nari kuvyikanga ubu nari guce ndavyikanga kuko ndamuzi ko ari umuntu wamireye cyane yaguye papa mama ndamuzi gose kandi arakunda kuboneka mu bintu by'ama surprise naca ndabyicura sinigeze ndamubonereka ndamwicura gute ko havagira yinde yabaye rero sorry abantu bose bafitanye isano n'ineza bose nari kubika ndiko ndasoza ubwenge nyuma nke bandi ngenda nibuka uburyo nkuno munsi utuntu twishinire mu camona ko abantu biriwe banzungurutse menga bara nahatswe kuja ahantu kwere kandi sinzi mugana ari kuba mpomvye kameme ndiko ndebona basi corona ari kuba mpomvye nuko ntarinda beza nako navuga ati umuntu hari gahati banabishaka akabigwamo nko ndabiguyemwo ibisaba ngo umuntu ngo agire indi myiteguro nimba afise umugore ngo azamuzanye iba ari surprise tu ngiyo mumbwira basi namwitwaza akantwaza tuno oya kwafuha cyane wavudushikana muhira induru zikavuga so thank you to much ku muntu wese ari hano ndamushimira cyane mushiki mimi yavuze amajambo menshi kabisa yankoze ku mutima nimwe bavuga mbo si emotion zanje ziragoye uburyo nanjye sinzi uburyo ndazerekana muga birangora gukontrola yavuze ibintu byinshi nyene yaba umugani wanyu amarira yihuta guseseka n'ubumba nkiriko ndarira mugabo ndafise ubundi buryo nakira ibintu bukomeye kandi je urumva yumuntu sorry aya no byoshika nkarira ngo no munsi ndofite nza kubidijera neza njyamye ninatanka ryama ndume nkabyibuka neza nkasubiza inyubwe nk'inyuma
nkomera karuru mu gitanda niho ndira sema vendira mushimire Mimi ubutumwa bwawe bwanshikiriye mire kare harejo okay twagumye tuvugana mugabo akankwepesha akambwira ibindi bintu ndamubaza ibintu harimo niki kumbure kubumva ko bari kugira yumve nyine uburyo bimeze yumve ko biza no gukunda mushimiye kuba yabigizemo uruhara numvise nimba nanavyumvise neza ni iciyumviro ca mbere kizana ni wiwe niko bimeze yacu zomusubiriza mu nkoko nimba ataramusubirije mu nkoko nimba atari wansubirijeyo oya bisa naho bihereye kuri we je nije nzomusubirizayo tuzohama twe muzodutumire gusa hanyuma gusa nagize ubwoba cyane numvise amajambo mwagiye muravuga nayo nawe yavuze nukuri nta kintu na gitoya ndakora gituma umuntu yonyituri neza nk'iyo ndiko ndabona oya nta na gitoya ahubwo je nabifashe muri angle y'urukundo rudasanzwe n'umubano mwiza twagiranye nkamwe muri hano turihuriza bituma mwumva mukora ibintu nk'ibi bunezerewe wocumenga hari ibintu nakoze muri ko muranyishura kandi je atavyo ndakora mugabo muba mumeze nk'umuntu ari kararoga intambi bisazi ntacukora nakupfuye muba mumeze nk'umuntu ari kararoga intambi bisazi ufite jewe urumva ugira ibintu nk'ibi uganerekana ahantu mbona ntaragera ugutumye rero no hakorera ejo ukazosubira kubivuga ari vyanyavyo warige umuntu avuga ijambo kugira kunezereza kwereke kuri udasanzwe kandi uri hasi turacara ba upcoming abo tukunda wenda mwaye munini nkunda kubibabwira turacara imbere je nemera kakazina bavanga u Rwanda ground umva menga karasuzuguritse hasi ko gutaka ngabo Imana rero ikintu nabonye dushoboza ikakomeza abantu nk'aba mu nzira zacu na ya minara twifuza ikomeye cyane igera kure tuzoyubaka biba sinzi ko muravyumva iyo umuntu aragwahagiza cyane uranagira nubwo burya najugumiye hafi yo kwibaza ati none nkana abanyeshu turabunye impande yawe yene ntubu sinarinzi ko nza kuronka n'ijambo na rimwe mvuga ahubwo ndayaronse kubera ubwoba tu no kumva umenga bino bintu ko birenze ni jewe nyandi habageze igihe umuntu umenga yo arakano kitwa introspection bamwe bashobora kuba bakaza me ucumenga woja mu cirore ukibutsa uva ni jewe nyene birankwiye nije nshobora gukorana abantu nk'abajya bakaza kandi ubona banezerewe ni ikintu rero c'agaciro ni amashimwe agaruka ku Mana kumwe mwavuga ukavuga ati Mana warakoze kunshirako ano mavuta nkaba nshobora kwicara n'abantu tunezerewe bakabashobora kumbona mu ikindi kintu rero numva menga noguma nshima no gushima n'amashimwe cyane niyo mwakoze kwifatanya nanje umunsi nk'uyu umunsi ntanaziga yabaye umwe wese numva no mushimira ku giti ciwe mugabo nshimire mimimireye hejuru ikintu citwa Ineza Family ndazi ko babifisemo uruhara cyane warubizi we warabizi none warubizi arabizi no mushimira bugaco bukira umuntu wanje mushimira ma sister Ravelle ya papa mbombo nk'umusaza umwe mu bantu bakoboneka cyane muri bino bintu nawe ndamushimira cyane ritazoyitura ngiye turanahuye twari twanaburanye ari mu bintu byinshi manager n'abandi mwese n'ukuri sinumva uburyo no bivuga ariko numva umwe wese hano muco bahero ciwe mwabanza mukikomera n'amashi byinshi rero novuga nohava nsanga navuze n'ibindi byinshi yamarira nakomeje kugwanya agahava aza kandi ntayashaka araje inkombe wari kuvuga ngo araje wari kuvuga ngo ziraje kuko namarira ndashimira cyane no kuvuga ni surprise nawe mvuga ngo umenga nayo kuryoherwa nk'izino meza zuzuye nka gatatu kugira tu n'umusobe muremure cyo iyo uvyitegurira wari kuduha nego utavyitegura nako bikicutuye ntabwo iyo fata ni yanjye wowe inzoga wihishije bagwaye ifana wakuyina
bagenzi murakoze cyane nuko sinumva iki se sinumva ibyo norenza merci nahejeje ndabizi kabisa then nditemwe yuko umugwaneza rero je icyo no kwipfuriza kindi nkwifurije ko yindi anniversaire imana bihimbaye twozoyifeta uri kumwe n'umudamu ntawe utazi neza yuko atamufise kandi Imana nizotuma bikunda wewe kumbure urazi nk'umwana w'umuntu bishobora kugutera ubwoba ariko but mubwiza ukuri ubwanje na jewe igihe ngira mariage ntabwo narifise by'ibitangaza ariko Imana yarakoze ibitangaza James abana batatu James abana batatu abana batatu then Dosan vraiment icyambere none nka souvenir bo je nakunda des souvenirs nizi mbombo ni souvenir ariko at least let me nabonye usanzwe wambaye isaha but let me give you another watch this one yanumye kuwo nkunda sigitangaza but keep it as a souvenir yuko yanumye ko irasanzwe sigitangaza ba irasanzwe urabona utu tuntu nanjye nambaye nukuri aya n'amabuye yo muri Egypte kandi utu tuntu nukuri turazibye kwitora mwagushaka nawe wambare Wegereze mikro ngiyo ni kopi nyene none birabuze iyi nizo babone ntarakira undi akubita kopi ngaho wegereze mikro cyo uyu munsi bando wegereze mikro wow shire hagati na hagati akabrema muri viruzo ura n'abandi basore bari shike batwambaye wow masibesi babaruye Mungu akubariki sana then atagushikuza nawe nakugabira inka cyangwa kugabira ikindi kintu cyacu cyose utu tuntu twojako kuko utu jako ngena nafise utu nafuma ngena nafise amahera